muhira na gisosi yisazi nankubu we uburi mu biki Turiya twabikoreye kweli. NIMBA yoba yahejeje guteka basi. Amasaha ageze kure NIMBA dawe yateze indege ariruka ogira ari muri course Asha yo bari muduki. Sha nawe nyine mbona menga agiye kugorana kwiri muri rugo kwiri. Ejiwe mbona menga biraremereye. Agore gihari reka kimendera butuntu ngaho nyimbe ndi ndagira. Menda megera je bite kumegera. cyane mu biciro wabirimwo Ese ho ntibaza kuntuka ngo hari nk'amabusha Bazanga shimuna ngo bimeze gute simvuga ndihorera ahmed abibwire mere mwamenye icaza kuvuga kanihorere ko ndaraba n'amasaha turi hafi saa 8 mbe NIMBA izi sahani uri kuratora umuceri kweri yewe ubona burira ntiburira shaje kweri je simbona nankubu we uburi mu biki ubona ntayije weje gute ubu turi saa 8 saa 8 saha ziba zigeze yuko umuntu abari ku meza ubwo ntorera urya mu uburya bushazana ntabwo ndawutora indabigutora je ari je ndabigutorera ega niho shonje nije shonje we ntuhema rindira mera havura shika uhavura uvuga ngo ngurumva ngo je ngo narindi ngana rindira ndamubwira ndamubarira we nawe nta mupaka ufise ukigendo ukibivuga nabyo none je niri gubusa gute rega je nkwambanira ega nugira wiri gubusa none nubona ko umuceri ndawuhejeje uhejeje ngo wahi kabasi nitore ndabwitorera ubwo bushatse abakozi bubu mwabaye gute guhera mu gatondo gushikiza isaha aho usanga nico mbona kimwe usanga atana kimwe uradakora Gafrine nawe wigumira ku murongo je najemereze mu kugura muri telefone uzoza urasaba nawe
ivyo navyo tubipfe. Ndabona aragira ku ngano ya mukuru wawe genda mukuru wawe. Ega mama ntakoresha Facebook. Ntabwo imyaka ukoresha Facebook y'abakunzi. Imyaka ukoresha Facebook ni ingahe? Nturakura nengoye nk'ubu ndayiguhaye inyuma ndaca hehe ndayiguhaye. Ese nabyi. Ntabyo kwigutse nzogwa ni bamara kubimenya. Urandenganya. Ibyo ni by'abantu bakuze ntiharagera. Banza kandi bandanya amashuri. Amashuri nayahejeje. Ntiharagera pe ntiharagera. Jewe urumva ibintu biriko muratoma. N'inimba wowe atazana ivyo kurya turi. Niga cyenda shoje. Ntazitsanye wirirwa uravuga menshi uzogira indero ryari gawe n'ubu bafise gufata inyitsi iteka hasi ivyo kurya bifungura abantu cane Dere hano kugwambaye no kwambara. none sinarinde mu gikoni we nawe Namwe ikone bataka bari. aho usanga n'itsinjya zanye yashimuriye n'intunguta yiwiwe arivyo tugire dufe oya nukuri Uruntu rwamara rutera ingorane guze kuri nimba nyene n'izira n'iryo muntu. umuntu ugira kumuhemba amahera yakuruhishije no kugira ngo byagukorera byose aguma kuruhisha bityo abakozi ingenda bivemo kwera mw'abantu kugorora amaboko muze murabikora kabisa Bema, huwa abo bakozi bo ubakura he? Simo niba bakura bose sinzi ukuntu abetse. Uwo nawe ahubwo bukwiye no kunuma. Ahubwo nibaza nibyo kwabwo ntabwo bukwiye. Je ndiri kuravuga navyo nivyo wawe. oya ibyo abakozi reka tubanze dufungure turabisubira None Bema ageze hembe ntuzi nimba. Nivyo biyiko yabiguze. reka mwana wanje reka hani hatari ngira yabizanye tube turabirabara bega nawe nyine yabitanze atavyasi uzi ko ari tumbo nimba kiko kiranyumva cyane nimba Izinja tuzakurya twabikoreye kweri. ibyari byogeje Ivyo biyiko bivuye i Dubai, bivuye mu Bushinwa, bivuye mu Buganda. Kuva aho wagiriye gushikiza isaha. bivuye mu mazi Tanganyika canke muri Ruvu. ahariho hose ni mu mazi kandi bibatembe neza amahoro jewe ndagiye bize uhava usanga babimaze jisha rushatse kuko reka araza kugira ngaba bamwe burasanga ngana n'abantu bakunze hariya mu gikoni nyaruga Dere yavuze wumvise. Nuko mushikanje umenga umufata nabi habaye iki. ivyo we birakuraba nyamba wumva babayikurikirana ugenda ukujana nawe Ivyo bintu mugira ko biri si vyiza ntibinezereye umuntu. mva mu matwi kurindira ngaho shamba nkora mu matwi ngo mwana twirire Batwirira ngo nagorora bavuga ibyo ruvuga. eri Mama apeti. asante twe turashima kweri abana baraho bakomeye mbere barakuramutsa barashikaraho kweri karaho emwe hamwe umwanya siho kari kweri siho kari sindaho gasimbiye nta kibazo gihari uragize nawe udufashe okay turasubiye muhira na gisosi y'isazi namorofye mu mutima wanje
na nk'ubu we uba uri mu biki tuzakurya twabikoreye kweri rasiyo y'umuzi